Igisabisho cashikirijwe na patiri mukuru wa paruwasi Kanyosha nico catanguje ibikorwa vya Fondation Bonne Action umugira neza kuri wa kabiri itariki 12 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2021 aho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu Angeline Ndayishimiye yararamutse agendera ikigo Isange c'ababikira kiri muri quartier Gisyo zone Kanyosha commune Muha hano mu gisagara ca Bujumbura. Ikigo Isange catanguje ibikorwa byo gufasha abana bafise ubumuga bwo mu mutwe n'ubwo ku mubiri kuva itariki 15 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2016 kikaba kirumanije imyaka 5 kiriko gikora ibikorwa byo gufasha kikaba gifise n'ivuriro Centre Medical Rosero. Catanguranye abana 8 ubu kikaba kigeze ku bana 23 nkuko twabishikirijwe n'umubikira asanzwe arongoye ico kigo. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu akaba yari yagendeye ico kigo yitwaje agakemanyi kagizwe n'ibifungurwa nk'umuceri, isukari, amata y'abana n'amakaye ku bana biga muri ico kigo. Ndetse kandi hakaba harimwo n'ibikoresho vyo kwa muganga n'imiti bifise agaciro k'imiliyoni 18 ibihumbi 890 amajana 360 amafaranga y'amarundi. Mu ijambo ryiwe Angeline Ndayishimiye ahamagarira abarundi bose bafise umutima gufasha ngo turi hamwe twese birashoboka. Ishira hamwe umugira neza dusanzwe turongoye giyemeje ko rizogendera intara zose zo mu Burundi zipfuriza bonane na Noeli imigwi itandukanye. Uno musi rero twugururiye ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri kino kigo Isange. Tumaze kumva ko hariho ibibondo bigendana ubumuga butandukanye, twaciye twumvira ko hamwe n'ivyo bakeneye gufungura. Cyo gituma rero twabazaniye akaganuke kagizwe n'ibifungurwa bitandukanye. Muraza kubibona ngaho harimo amata, umuceri, ibiharage, umunyu, amavuta ndetse n'amakaye twumvise ko biga. Hanyuma twarumvise ko hariho n'ikigo kivura bano bana. Ntitwasize inyuma no kuzana ibikoresho byo kwa muganga hamwe n'imiti biciye amafaranga y'u Burundi imiliyoni 18 n'ibihumbi 98 n'amajana 360 amafaranga y'u Burundi. Aho rero twashatse gutera intege bano babikira biyemeje kudufashiriza abana b'u Burundi kugira ntibadebukirwe babone ko bashigikiwe. Ni nawe ntumbero duhamagaye n'andi mashirahamwe atari Fondation mugira neza gusa dusanzwe turongoye ko boza baragendera ibigo mwe n'ivyo kugira ngo babatere intege. Hamwe n'ivyo tuboneyeho no guhamagara n'abavyeyi bafise abo bana. Batubwiye ko bamwe batagira abavyeyi ariko hari abavyeyi bamaze kubona abana bavukanye ubumuga baca bumva ko umengo n'umutwaro Imana bahaye nabo baca bakenera kuha abandi. Duhamagarira abavyeyi bafise abo bana kubabungabunga neza, kubatunga kuko n'abana nk'abandi. Burya hariho abantu bagendana abana bakabafasha kubasegesha bakabanikira kuzuba bigatuma abo bavyeyi baba n'abanebwe ntibashobore no kuronderera abandi bana bakomeye. Rero duhamagariye mwene abo bavyeyi ko ntaco bariko barafasha abo bana kandi ntaco bariko barakorera n'Imana. Umwana si uw'umwe, umwana ni uw'igihugu. Turashimiye cyane urongoye gisagara ciza ca Bujumbura yavuze ko dufise amaboko maremare ariko ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi. Turi kumwe twese birashoboka. Uku kuboko kwiwanje gufatanye no kwa Mere Doraville, gufatanye no kwa Mustanteri, gufatanye no kwa abapatiri bari ngaha, ugafatana na bariya bafama intwari, abo bose bari ngaha ndetse n'abamenyesha amakuru. Turazi yuko amaboko azoba maremare akwire igihugu cyose, abantu bose bagendana ubwo bumuga
basange babayeho neza nk'abandi bana bakomeye.